Hallelujah. Yes. Mugiraneza araberewe yambaye impuzu ziriko amashurwe ibirato vyiwe biriko amashurwe ingo murabe araberewe ingo murabe araberewe. Ndashaka nsabe abantu mwese turi hano muri sare muce mufasha guhayagiza mawe uburundi murabinyemereye. Ego ndabasabe mwese mu vyubahiro vyanyu dufashanye kuririmba mawe. Mawe ndagukunda yo mama we 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 iyo nkubonye mawe numva nezerewe mawe we twivuge twese iyo nkubonye mawe numva nezerewe mawe we ndanezerewe na jewe ndanezerewe iyo niriwe naho nakubonye iyo niriwe naho umutima wanje ntuba munda umutima wanje ntuba munda mawe we yes umutima wanje ntuba munda yo mawe we dushimira imana yakuduhaye dushimira imana yamuduha mawe we yes imana yakumaye nzoyishimira mawe we. murakoze gose duha abashimeshi rero Mama Burundi nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kaze gose muri kino kiyago mwebwe mwese muri hano reka tubanze dushimira imana ko yatugejeje ano mango Mama Burundi arabidufashamo. Kwizina rya data n'irya mwana n'irya mutamweranda. Mana yacu turagushimiye cyane, turashimye kuri Imana igira neza, turashimye kuri Imana ikunda abarundi, turashimye kuri Imana ikunda abakenyezi, na cyane cyane umukenyezi w'umurundi kazi aho wamuhaye ijambo, aho kera yari yaranyegejwe ariko ubu wamushize ahabona. Turakweretse ibikorwa byose bwira bikorekere hano, urabana natwe umuntu wese ari ngaha agubwe neza aronka akayaga kavuye mu ijuru. Mana ugira neza, twogusaba vyinshi ariko turazi ko nivyo tutagusavye uduhana ubuntu n'imbabazi kuko dukunda. Tubisenze gutyo kwizina rya data n'irya mwana n'irya mutamweranda. Amen. Amashimeshi umuvyeyi wacu. Ego Mama Burundi nkuko mwabibonye turi kumwe n'abakenyezi ahubwo ni namwebwe mwabahaye ubutumire n'abakenyezi bavuye mu bisata bitandukanye. Hano rero baje kugira ngo bumvirize ikiyago mwava mudushikiriza n'ikiyago kiza gushimikira hanini kubijanye n'umusi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi usanzwe uhimbazwa ku igenekerezo rya 8 ntwarante uko umwaka utaje. Ariko imbere y'ivyo byose Mama Burundi kano kavyino kano karirimbo burya naho kacuraranzwe n'umuririmbyi nibaza ko yarikwaga ahayagize umuvyeyi wiwe mama wiwe no musi twakabaririmbiye twebwe ndi kumwe n'aba bakenyezi bose dufashijwe n'abana bo muri senede basanzwe bagendana ubumuga bwo kutabona bivuye ku mutima. Aya majambo yose na yanyu Mama Burundi turabakunda gose. Bano bakenyezi bantumye kuko nije ndiko ndavuga ari je mfite ijambo ngo tukubwire ko tugukunda gose. Baserukiye benshi batashoboye gushika ngaha mugabo hariho vyinshi babagomwa, hariho bike bashaka kubashikiriza kugira ngo mwumve byo kure ko babakunda kandi tubakunda kandi tubigana twifuza no kubigana. Ego ndagira ngo uwa mbere atubwire cyane cyane igituma tubakunda muri icitegererezo cyacu. Ego me cyane ntubeshe nuko biri sivyo gayemo. Ego turabandanya
hariho n'uwundi abona ukundi muri. mwuzuye urukundo rwinshi cyane. Ego cyane. Arabishika yemwe. Twese niko tubibona, twaserukiye benshi gose bari mu Burundi hatandukanye, ariko nuko tubibona. Ego, kandi turabandanya. Ibyo tubagomwa ni byinshi. mwuzuye impuhwe nyinshi. Ego cyane. Niko tubibona ndavyibaza. Twese. Kuko ntibivuze umwe, ni twese twabivuze. Ego, turabandanya. muri Mugiraneza koko. Ego cyane, asanzwe yitwa Mugiraneza. Asanzwe yitwa Mugiraneza. Rirababereye mama Mugiraneza. Ego, turabandanya. muri bikorwa. Hari uwo bihakana. Ni bikorwa. Nico gituma banamutazira canke dushobora kumutazira maboko miliyoni 12. Ego. Abana rero bya bibondo byo muri Senegal nagira ngo bishire mu gahogo gatonya kugira ngo vyukuri dusubire tumuririmbire mawe ndagukunda kugira ngo yumve ko yeda amajambo yacu twitije mu ndirimbo mawe ndagukunda. Saba abantu mwese muri hano Murakoze gose. Ego, murakoze gose, murashobora gusubira hamwe mwari. Kwari kugira ngo tubabwire rero yuko ano majambo twasanze mu ndirimbo mawe ndagukunda ara yacu twebwe twashoboye gushika hano twaserukiye abandi benshi. Reka twinjire mu kiganiro cyacu nyezina rero. Nagira ngo mu kugitangura mubanze mufata akanya muramutse abakenyezi bashoboye gushika hano muri kino kibanza. Nagira ngo nibutse ko turi mu ntara ya Gitega. Nagira ngo ndavyibage turi mu ntara ya Gitega muri clinique Mugiraneza. Mama Burundi aza kunkosora ndashaka kubona yivuze kutariko atubwire neza na neza aho turi. Ni mwumvirize intasho yiwe rero ndabahaye ikaze. Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana. Nanje ndabakunda cyane. Amen. Aha turi mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politiki muri komine Giheta ku cicaro gikuru ca Fondation Mugiraneza no ku migambi ya Fondation ariyo clinique Mugiraneza. Mwabonye turiko turasozera mu minsi iza tugiye kuyugurura kubera civugo c'umwaka c'umusi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi. Ibikorwa birimwo nico gituma twabazanye ngaha kugira tubabere nk'akarorero, tubereke ibikorwa Fondation Mugiraneza kugira n'umukenyezi wese ahafatire akarorero. Ego, murakoze gose mama Burundi. Rero icivugo c'uno mwaka kivuga ngo umukenyezi aje imbere mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. Uburundi burifatanya n'amakungu nko mubizi uko umwaka utashe gerekerezo rya 8 ntwarane. Ariko rero mu Burundi abene gihugu barenga 90% basanzwe arabarimye. Mbega none umukenyezi yoba afati ya mbere muri ivyo bikorwa vy'iterambere byo bifashe gute? Umukenyezi mu Burundi no kwisi yose ni karahara mu ruganda ntibacura. Mu iterambere ry'uburimyi gukingira ibidukikije mu iterambere ry'igihugu umukenyezi atabishizemo uruhara runiniya ntaco twoshikako. Murazi yuko umukenyezi niwe yitwararika imirima ko abakozi barimye nawe nyene akajamwe akarima yagiriwe ubuntu akaronka abakoresha. Umukenyezi niwe akurikirana indimiro ko zabagawe
niwe akurikirana isarura, niwe yegeranya umwimbu. Umukenyezi ni nawe akurikirana no kuziganya n'umwimbu bazotera kwirima rikurikira. Kandi umukenyezi burya ajejwe amabanga menshi. Umukenyezi niwe akurikirana n'ibitungwa. Ubworozi n'uburimyi burya birajana, birafatanye. mbega kino civugo ntawe coba gikumira? Iki civugo ntawe gikumira. Je ndibuka tugitanguza ishirahamwe ryitwa Vaso, ubu ryahavuye riba koperative. Vaso rero n'abanyabirato, abo bitwa abize, barangura imirimo itandukanye y'igihugu, yagiye hamwe kugira ngo iheshe agaciro isi ndimwa, kubera isi Imana yayiduhaye kugira ngo idutungire n'abacu. Ntishobora kudutunga rero mu gihe tuyifashe nabi, tutayihaye agaciro. Kwifata neza rero ni gute? Kwa gukingira ibidukikije kugira ngo inkukura ntitere imanura uburyohe bwayo. Rero Vaso rero gituma ariyo ntanguye gutangira ku karorero, hariho abantu bazi yuko uburimyi ari ubw'abantu bataciye mu ishuri, nta n'umwe bitaraba. Ni naco gituma dufise n'amahirwe ngaha, dufise abakenyezi b'indongozi mu bisata bitandukanye b'incabwenge bashobora kuza kwigisha babandi b'abarimyi batera mu kajagari, badatondesha imirima kugira ngo ibiharage biheme canke ibigori biheme bitandukane. N'akarorero ka hafi muravye n'ibitoke vyo ngaha mu kibano, urabona ko ibitoke vyegeranye, ariko twese hamwe tuva hasi tukabereka tuti nimutere ku murongo nk'amashugwe, tukayifata nk'amashugwe mugabo ari vyimburwa, aho umuntu wese aca akumva ko aruhutse. Nta n'umwe rakumiriwe kuri ico civugo, baba abakenyezi birimizi, baba abakenyezi bakora iyindi mirimo y'ibikorwa vya leta, bose uburimyi burabaraba. Na cyane cyane ko namwe mufise amabanga menshi gose, ariko mu bironkera umwanya turababona cyane muri mu mirima, mu bikorwa byo mu ndimiro, muri kumwe mbere na nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Nico bituma ntibaza yuko hari abandi boga ngo nta mwanya bo bironkera. Niyo mpamvu navuze Vaso, kubera Vaso narifise amabanga narangura mu ishirahamwe Sobujeya. Twarakora imirimo y'ishirahamwe, muga ku mugoroba tugaca duteramira mu mirima tukarima. Kubera iki? Twasanze ujya mwanya abakozi ba leta batakaza bagiye mu bubare, bagiye kumarigara, twawukoresha mu kurima. Biraryoshe iyo kurarima ukimbura uri guteka ivyo wirimiye utarinze kuja kusoma ku isoko. Yego, twibutse yuko uno mwaka wahariwe uburimyi. Mbega none icivugo catowe tuzohimbariza ko umusi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi boba bagihisemo kubera iki? Kirya civugo bagihisemo kubera babonye ko ari ngombwa gukingira ibidukikije, ari ngombwa guha agaciro uburimyi. Kubera iyo ukingiye ibidukikije harimwo ibyiza vyinshi ku muntu. Uragize imikobeko, urakingiye inkukura, uca utera ivyatsi kuri iyo mikobeko bituma inkukura itabomora uwo musozi. Ivyo vyatsi rero akamaro kavyo nakahe? Ushaka gushirako imisigati, ibikaju, ugashirako imbingobingo zizofasha mu bworozi. Nabwo ni magiranire. Gukingira ibidukikije, urashaka gutera ivyamwa aho woteye ibiti bitama, ivyo vyamwa uhaciye vyamye uramura, ugashira umuryango ukifata neza, ndetse ugashora nayo amafaranga akaza ku mufuko. Gukingira ibidukikije biratuma indwara zitandukanye ziturutse ku isuku nke zigabanuka. Uti gute? Nk'ikiyaga Tanganyika twagifata neza, bajya bafise amashirahamwe ahingura ibintu, ajya amazi y'imicafu yose
bakayahingura akaba meza. Wanashaka ajya amazi je nagendeye hariya muri Bene ajya amazi y'imicafu bayakoresha ku buryo asubira kuba meza, ugasanga niyo bavomeza niyo boroyemwe amafi. Ariko twebwe nasanze mu Burundi turacafise intambwe nini, usanga ayo mazi tuyafata ko ari imicafu atakizotumarira. Ni naco gituma gukinga ibidukikije mufise akamaro kenshi. Iyo uciye ahantu hakingiwe neza uhema neza umwuka mwiza, kandi nawe urumva ko uruhutse. Uciye ahantu inka zifashwe nabi canke ibitungwa byavyo byose biri mu bidukikije, urashaka kumva n'ikigongwe, kubera ari kiremwa categerezwa kufatwa neza kugira ngo kitugire natwe akamaro. Uriye nk'igitungwa kigwaye inzoka wacokeje nabi, nawe utakinga ibidukikije, bimwe biri muri ico kirakwandukiza nawe ukagwara, kubera wagize urwangara rwo gukingira ibidukikije. Gukingira ibidukikije no bivuga cyane, nibaza ko ntitwova ngaha. Ibidukikije ni ngombwa, umuyaga wose duhema wagize ibidukikije. Tugeza rero kubungabunga ibidukikije, na cyane cyane umukenyezi, twerekane ko twofata iya mbere bwadukingira ibidukikije. Kandi kubikingira kandi nivyo bituma n'uburimyi butera imbere, buratera imbere, kubera isi ntifatwa nabi, byose tuguma tuvyegeranya kugira bigire akamazi isi natwebwe ndetse igihugu cyose muri rusange. Mama Burundi, ikino kivugo naho gihamagarira gose umukenyezi gufata iya mbere mu iterambere ry'uburimyi, hariho abakenyezi by'ukuri bafata iya mbere mu burimyi, mugabo ugasanga bubakanye n'abaca babishorera babishyiriza ku isoko, mugabo amahera bagakubita ku w'inyuma. Abakenyezi barahita bagatuntura. Mwofata akanya ko guhanura, gukebura mwene abo bantu? Abo bantu nabo guhanura, cyane cyane ko dufise abatowe ngaha badufashe gushikana ijwi kure, kubera hariho abakenyezi baja kurima, abagabo bari kumarigara, bakazorima bakimbura, washaka Imana ikabatera iteka. Mugabo aho kunezererwa umwimbu baruhiye, ugaca usanga bimbuye intuntu, kubera abo bakanye baca bagenda barabitwara mu masoko mu kaboregwe, cyangwa ugasanga umukenyezi agiye kunima wenyene, wa mugabo yibereye mu kaboregwe. Rero twahanura abagabo ko bobungabunga nabo nyene umwimbu w'urugo, kandi bakanafasha n'abakenyezi gukora. Kubera iki? Burya nasanze mu migenzo y'abarundi, na cyane cyane abagabo, kuvuga urakoze biragoye, biva kure. Kandi si kuvuga ko uwo mugabo ataba yashimye, uwo mugabo aba yashimye, ariko kuvuga urakoze biragoye mu bagabo b'abarundi. Rero duhamagariye abagabo b'abarundi kugira baze baradutera intege. Urashobora kuba wakoze, canke we nashaka ufise n'umugambi n'ivyumviro, wabishikiriza uwo mubakanye akagukankamira, kandi byari ibintu biza guteza imbere urugo. Aho nta gukankamira kubera bakwazi, abashaka kwihagararako, kugira yerekane ko umukenyezi atajambo rikomeye afise, kandi Imana yaduteye iteka. Twiga mu ishure rimwe, ugasanga umukobwa abaye wa mbere gusumbya umuhungu bicaranye. Rero duhamagarira abagabo b'abarundi inzahabu Imana yabahaye kuyibungabunga. Kirya catumye batwita maboko gihumbi, nuko bari babonye ibikorwa dukora, bari babonye umwimbu dushaka kuzana mu rugo, umwimbu dushobora kuzana no mu gihugu. Ntivyapfuye kuza uko nyene, ni Imana yabigize kandi nta kundi. Duhamagariye rero abagabo b'abarundi kudasesagura ubutunzi bw'urugo, na cane cane gufata mu mugongo abo bubakanye kugira ngo bimbure umusesekara, baronke ivyo bafungurira umuryango, kandi baronke n'ivyo bafashisha bantaho nikora n'abatishoboye, kugira Imana ihezagire ibikorwa vyavuye mu minwe yabo. Hamwe n'ivyo rero umusesekara bace bawushora mu isoko, bace baronka
y'amafaranga ku mufuko Yego. n'umunwa ntubure icyo ufungura. Abagabo b'Abarundi rero n'akanya kabo uwo mwaka ubabere wo kwirimbura nabonyene kuko nabonyene birabaraba. Yego cyane murakoze rwose Mama Burundi. None mugiranije nuko mu mwaka uheze byari byifashe uyu munsi muvuga ko ikibanza cy'umukenyezi cifashe gute hande mu gihugu cacu, muranezerezwa n'ikibanza uyu munsi afise umukenyezi? Hago birantwengeje ko biranezereje. Binezereje kubera iki? Je ndavye abakenyezi bari ngaha. Yego. Nakanyamuneza kuri jewe. Ndabona abashikiranganje b'abakenyezi. Kera siko byari bimeze. Aho mvuze kera ni kera hiwanje. Umwe wese arafise kahise kiwe. Yego. Umwe wese afise kahise kiwe. Yego. Umukenyezi gushika ubu unye afise ikibanza gishimishije. Ariko umwigisha yanyigishije niwe yavuze ati les besoins de l'homme sont élastiques. Mvange ikiganiro nta kundi kubera ico kintu numva umengo ibyifuzo by'umuntu birakweguka kandi ngo l'homme n'est jamais satisfait. Umuntu nigera nezerwa ariko ko twamenye Imana kandi dushimira leta mvyeyi. Ikibanza umukenyezi afise turagikenguruka twongera twifuza n'ikindi gisumba ngaha. Niho natangoye kuvuga nica gituma navuze nti ibyifuzo by'umuntu birakweguka. Niko umuntu akozwe nta kundi kandi ibyo umuntu akenera ni byinshi kandi umuntu ntigera yumva ko nyine akwijije. Niko umuntu akozwe. Ni nacyo gituma umuntu agwavyuka kugira ngo aguma arondera kubera iki naho ubutunze naho ufise iki urondera. Rero ikibanza umukenyezi ubu unyafise kirashimishije. Ico aho n'umuvyeyi ntukigaye uragishima kandi Imana yarabakoresheje tudashimye tuba tumanuje Imana yaduhaye kandi ubushimye abayongeje. Ubushimye abayongeje. Rero turashima cyane ikibanza umukenyezi afise. Turashima n'ibikorwa biko birakorerwa umukenyezi w'umurundikazi. Turashima kandi n'ingene umukenyezi w'umurundikazi ariko arasubizwa umwambaro, ariko arasubizwa gateka. Kera siko byari bimeze. Kera umukenyezi agiye kubaka umugabo we yamuganiza amakofe kandi nayo nabuko akabishigikira ngo nugushinga amashiga. Ariko ubunye sinibaza ko umukenyezi agicurwa bufune na buhoro. Ubu umukenyezi arakingiwe. Uwari wese aciye aho bariko bakubita umukenyezi aramama. Na cyane n'igitangaje nuko kera hana bakubita arabageni, umugeni abakunzwe cyane abaharawe. Byekana ko ikibanza cy'umukenyezi cy'ubu kirisunoneye gusumba aho hambere aho hahise. Ikibanza cy'umukenyezi kirakomeye. Turafise abakenyezi baba generale. Ivyo byose tubishimira Imana. Abashikiranganje ngabo, abatwara amabanki n'abandi byegera by'umukuru w'inama nshinga amateka na nkinguza amateka. Ibyo byose biraduhimbara cyane kubera umukenyezi ariko aribukwa. Ego amashiye murabihaye mwongera muyakomera n'umuvyeyi wacu ko ivyo byose yabandanije dusabira ko twabandanya turonka ivyo twabishimye natwe. Ego uno mwaka rero umusi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi uhimbajwe mu gihe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yaraye yuguruye ibanke iharanira agateka iharanira iterambere ry'abakenyezi. Hari ikintu mubona igiye gusahiriza zina mukenyezi wese mu ntumbero yo gushitsa kino civugo? Hagira tubanze dukomera amashi nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarajyaye gaye. Burya nibyo nkunze kwigisha ugwaruka icyo bashaka kuzoba muri kazoza kiri mu maboko yabo.
none natwe iyo tarano imana yaduhaye ntituyanjanjweko. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi arakunda kuvuga ngo ntimukarekure iciza mwafashe. Rero iyo banki y'abakenyezi ije mu gihe hari hageze, izosahiriza umukenyezi mwirimizi na mwebwe muri ngaha n'abandi, izobasahiriza na cane cane ko batwemereye ko bazoduha ingurane ku nyungu itavuna. Nico gituma mvuze nti uko dushaka kwizoba iyo banki nico tuzoba. Ariko ico nobifuriza nk'abakenyezi ngira n'amahirwe n'uwirongo yari ngaha, hariho umuntu aducira umugani ati burya inkende ushaka kubona ubwambure bwayo uko yurira igiti niko ubona, ariko ku bakenyezi b'abarundikazi twama twikwije. Naho tuduga abandi bama bakeneye kubona ubwambure bwacu. Ubwo bwambure noshaka kuvuga nkwaye sheke. Hariho nk'abagabo nk'ubu bavuga bati aba bakenyezi baradutwaye ikibanza, baradutwaye gutona, reka turabe ivyabo. Rero tuve hasi bakenyezi b'indongozi, iyo banki tuyibungabunge nk'inzahabu. Hama ikindi nosaba urukundo no guterana intege. Kubera iki bashaka kwimvura bati none muri babakenyezi bose kubeke batoye madamu Ndabahariye Salome, ishari riba rivyutse, ugasanga aho kumufasha barindiriye kumubona ko aguma yurira, babone ko esheke. Duhamagariwe urukundo kugira iyo banki ni yacu, ni y'igihugu, ni y'abana bacu, ni y'akazoza kacu, kazoza k'igihugu. Dukwiye kuyibungabunga, tuyifate neza, twugurure, dushiremwo imitahe, hanyuma duce tuja hamwe nk'abakenyezi b'indongozi muri ngaha. Umwe wese aca agenda yiyumvira ati none jewe kugira ngo irya banki y'umukenyezi itere imbere nokora iki nk'umuntu yize. Mboneho nyene kuri ico koca ndababwira nk'ico nariko ndumvira, je ndifuza kubona nk'abakenyezi b'indongozi dufise nk'ishirahamwe rituranga, ishirahamwe rikwegeye kuri bimwe twavuga bijanye gukingira ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Tugaca tugenda tugafata nk'ingingo yo gukorera hamwe, tukagira urunani wa mugozi udacika, wa mugozi w'urukundo. Ibyo twimbuye tukadandaza tugaca dushira muri ya banki y'umukenyezi, tugatanga akarorero kuri bajya bato bato, tukagira koperative. Bajya abandi nabo tukabaha akarorero, abandi bakenyezi babirimizi nabo nyene tukabigisha ingene bokorera hamwe naho baca batwara amahera yabo. Kubera iki benshi babika amahera mu nzu, babika amahera mu nzu, gasanga sinavyiza, gasanga y'amahera yatunze. Ariko gikunda basabye n'urukundo, tugira urunani dukorere hamwe. Naje muzonshiremo nk'ubu twovanga aha canke dufashe ingingo yo kugenda kwiyumvira ahantu tworima nk'igiterwa cane cane kizana amahera, kubera dukeneye amahera dushira mu banki y'umukenyezi. Umufuko w'iwacu ntimurondera ahandi, ntimurondere ku mvutano, ntimurondere kw'ikanzu, ni banki y'umukenyezi, niwo mufuko w'abakenyezi twaraye turose. Rero umufuko iyo atakirimwo n'impuzu yambaye ntifata neza. Kera nahora mbona abagiye gusenga ugwaruka bashira ngo ingodo ku mufuko, atana amahera arimwo, baca bashamwe ibikaratasi kugira ngo ivyimbe atakirimwo. Ariko rero natwe rero ubu tuve hasi duhaguruke.
dutanga akarorero keza no ku bana bacu. ego Yego. murakoze rwose nyiricubahiro mubona umukenyezi amaze gushikira iterambere yo barangwa n'iki ishusho yiwe yo bimeze gute Umukenyezi amaze gushika iterambere arangwa n'ibikorwa kubera n'ijambo ry'Imana rivuga ngo imbuto wama uzoyisanga ku nzira wama amahwa uzasanga ku nzira wama imbuto nziza byose uzobisanga hajya ani ku nzira. Kubera iki ubu murazi icivugo cy'iwanje kirazira kwamikara ninshoreke zirabibona. Ugiye ngaho ukicara umwamikazi ntacyo akora aho simvuze umwamikazi umutandukanye w'umukuru w'igihugu aha mwese murabamikazi hajya mu yicaye umuntu wese akahaguruka akumva ko arangwa n'ibikorwa. Ego kuba umwanya muto dufise tukawukoresha ibikorwa bizoturanga. Kandi rero nagenda babwire burya ikintu cyose ushizemo ishaka ukamara gufata umusimamo kiraja mu ngiro. Nagenda bahakarorero aha twicaye je natangiwe muri 2017 nubaka porepore bukebuka mugafise indoto yo kubona fise ivuriro. Ikintu rero gishize mu mugambi ego kwihuta si vyiza ugenda bukebuke amaguru ari hasi ko rugiye cyane usanga ari mwe avuga ati hariho icihuse kivyara bihumye. Reka rero nk'abakenyezi turangwe no kugira imigambi kandi igiye bukebuke yitondewe neza hanyuma no kwishira mu ngiro. Kubera iki umukenyezi cyangwa umuntu ari wese ntidukora twege twikorera dukora kugira tuzosige izina nitwamara kurengana tugapfa bazovuga ati umwana wo kwa naka umwe yakora cyakindi. Ego arangwa rero umukenyezi arangwa no gusiga izina. ego murakoze rwose nagira ngo dusozere kino kiganiro cacu mwifuriza umusi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Duhere kuri bano bakenyezi bari hano mubifurize umusi mukuru mpuzamakungu mwiza hama n'abari kure bariko bakurikira kino kiganiro nabo nyene bace bashikirwa. Ariko kandi ntibwibagire impanuro dutekerera. Genda wifurize umusi mukuru mwiza. Umusi mukuru mwiza usumba iyindi misi mikuru yose twaciyemwo mu buzima bwacu. Uwo musi mukuru rero uzoba umunsi wo kunywa no kurya gusa, uzoba umunsi wo kwirimbura. Twiyumvire tuti none ko iyi myaka maze ntaho rubanza rw'umunsi mukuru hari umukenyezi nihe ntarashika kugira ngo nkingire ibidukikije nteze imbere igihugu cyacu cy'u Burundi na jewe niteze imbere kazoba kajya ko kwirimbura. N'abatari ngaha bose birabaraba baze birimbure na cyane cyane biyumvire kugwiza ibiganiro mu muryango. Kuba naho wagira umugambi wenyene mutabivuganye no mwubakanye usanga uwo mugambi ucumbagira. Tuciye tubona hano guhanura n'abagabo kudutera intege no kudushigikira kubera mu rugo kenshi bavuga ngo abafasha bacu natwe turabafasha babo. Rirya jambo ntiryapfuye kuza uko nyene ni gufashanya muri byose na hose. Kandi uwo munsi mukuru ntuzo w'umunsi wo kwiganzura ko mwubakanye, ni umunsi uzo umunsi wo kubatera akanyamuneza nabo batera akanyamuneza mu busangire mu busabikanye kubera si vyiza gushika uvuga ngo umunsi ni wanje umugabo umukoresha ibikorwa atagenewe. Murabizi hari ibikorwa bimwe bimwe usanga ari byo abamama ntituzosange duhura umugabo ahetse umwana mu mugongo azomuterure ku rutugu kubera umwana n'uwiwe. Umwana n'uwiwe ntimuzobahe ikigoma ngo kiraheka umwana ngo umunsi ngo ni wanje oya ivyo biragatsindwa. Uzo umunsi rero w'akanyamuneza mu muryango no mu gihugu cacu.
reka nanjye rero nkingurukire mama Burundi yatwakiriye hano yatubwiye hariho sindahasubiramwo kuko ntavyo ndoshobora ndabakengurukiye gose kuba mwadushikanye hano. Ego reka nkingurukire kandi abakenyezi bashitse hano muri kino kibanza, ndibaza yuko mwahungukiye ibitari bike kubana natwe muri kino kibanza no muri kino kiyago ca Mama Burundi. Nkengurukire abariko barakurikirana kino kiganiro, ntibagiye abariko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo kigende neza, mubandanye muryoherwa n'ibindi biganiro televiziyo ibashikiriza. Ntarasozera hariho akaririmbo Mama Burundi ashaka gutura abakenyezi bose, nari navyibagiye. ariko rero ndashimiye cyane babana banje bari abo bana baturyohereje umunsi guhera n'abana bari hasi. Ego cyane bamye banyifuriza anniversaire nziza. ego cyane ca ndibuka ko mfise anniversaire yo gushinga rukaguma. hamwe rero n'abo bana bari ngaha, abana bamenye barimba anniversaire sinzi iyo babikuye, ariko ndabashimiye cyane rwose. ego cyane Ego murakoze. Joyeux anniversaire, Mama Burundi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza. Turirimba akaririmbo ayo umukenyezi, nsaba ko twese turamaze kukumva karakunda kuvuzwa, tujye gufashanya tujye turitabira, bica biryoha rwose. Yo 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 you. Iramayo umukenyezi, ariwe munyakigo, umusubiza agateka, yakambanye. Iramayo umukenyezi, ariwe munyakigo, umusubiza agateka, nidanga mu bandi, arasenya akavoma, karira k'inkama, anatsinda n'ibumba rugo, ubakera narindi. Yes, arasenya akavoma, karira k'ibibondo, anatsinda n'ibumba rugo, ubakera narindi. Yes. amashi kugira ngo tumuherekeze amashi. Murakoze rwose.
ndagukunda ndagukunda nawe ndagukunda nawe we ubandanye mukamagira zamura amaduka zamura amaduka turashimiye cyane yatanze igihe cy'akazi turashimiye cyane kasenzi ese turi kumwe birashoboka Thank you.